turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe, mwarahizegiwe cyane gose. Nongeye kubaha ikaze kuri no channel yacu kandi kabagwanyu haracariho ivyizigiro TV. Imana igumugisha umaze kugira subscribe, Imana iguhezagire, ugira like na commentaire, na cyane cyane Imana y'umugisha abantu mugira partage ku bandi bantu kugira ngo bashikirwe n'ijambo ry'Imana. Tugiye gusangira kandi ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'Ibyahishwe Yohana, ibice byaho ni 2, turasoma murongo 24 dusome n'umurongo 25. Biravuga ngo ariko mweho abasigaye bituatira, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ibyo babandi bita iby'ibwina bya Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu, ko mwumira kuco mufise mugashisa aho nzozira. Imana ibahe umugisha. Twebwanira ku ijambo ry'Imana rifise teme ivuga ngo kumira kuco ufise. Kumira kuco ufise. Abantu benshi ntabwo bazi kumira ku bintu bafise. Abantu benshi baratakaza ibyo bafise kubera bakutabimenya, kubera ikintu utazi kufise biroroshe kugitakaza, ariko ikintu uzi ko ufise biroroshe ukigumya, biroroshe kugigumbira. Imana iguhumugisha. Birivuga ngo ufise azokongerezwa, ngariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. Bisigura ngo hari abakristo Imana yahaye ibintu ariko batazi ko babifise. Imana yahaye ingabire, Imana yahaye agaciro, Imana yahaye agakiza, Imana yahaye itunga, ariko ubo ubwabo ntabwo bazi ko ivyo bintu babifise. Rero utazi ico ufise biroshe ugitakaza, kandi utazi yari karaja aja hariho hose, kandi utazi ico arondera atwara ico abonye. Utazi ico afise biroroshe kagitakaza umwanya wari wo wose. Abakristo hari ikintu twahawe, hari ikintu twakiriye biciye muri Kristo Yesu. Hari ubuzima twahawe biciye mu kwizera Kristo, hari ingabire twahawe biciye mu kumenya Kristo. Hari arabasetere bori ya makando, hari ubuzima twahawe biciye muri Kristo Yesu. Rero ubwo buzima urashobora kubutakaza mu gihe utabubereye maso. Rero yandikira ishengero aravuga ngo shengero ry'Imana, nta mitwaro myinshi ngomba kubaremeka, kubera ndabona yuko mwamenye Kristo, kandi ndabona ko muri ko mugendera ibanga rya Kristo. Ndabona yuko mwabandanije mwubaha Imana, ndabona ko mwabandanije mugororokera Imana, ndabona ko mwabandanije mu ijambo ry'agakiza. Ntabwo mwigeze muritakaza, muracubaha Imana, muracakorera Imana, muracagororokera Imana, muracagendera mu ijambo rya Kristo. Ati rero bene data, na undi mutwaro numva no baremeka, nubwo ndi mu kibazo, nubwo ndahantu, mwirinde. Ariko umwami niyemeye ko ndahapfira. Umwami yaranyerekeye mu kizinga Patimo. Mbibutse Yohana bamutese mu ngunguru y'amavuta birangira adapfuye. Uyu Yohana bagejeje inshuro nyinshi kumwica, ariko ibyo bakoze byose biraba. Bamuterera mu kizinga Patimo bazinga azapfirayo. Yesu acaramwiyereka. Uko niko abantu baguta, bibaza ngo baraguhemye, bibaza ngo ugiye gupfa, bagisanga bagutaye ku mugisha w'Imana, bagisanga bagutaye mu masezerano. Uwagurishije Yosefu yarazi ngo ubuzima bwarabuhagaritse, kumbe Yosefu agizene ahubwo aramutejeje imbere. Yosefu mu rugo kwa Potifari, muga Potifari yaramwifuje, yifuza kuryamana nawe, ariko Yosefu aravuga ngo no, sinshobora kubahuka kuryamana na mabuja, kubera ko databuja nta kintu na kimwe yanyimye. Nubwo atambona, ariko mu ijuru hariho Imana imbona. Yosefu yubaha Imana, yumira ku gakiza. Turafise abakristo batakaje ijambo ry'Imana kubera akamanyu ku mutsima. Harabagiye mu kazi barize kuryamana n'ababosi, harabagiye hanze barize gutakaza. Imana yo mu ijuru, hari abantu yihanganira. Imana idutabare cyane. Hari abantu benshi batakaje agakiza kabo kubera ibiharage bimwe. Ndibuka umugabo muri Bibiliya batubwira yitwa Esau, yatakaje ubusamuragwa kubera ibiharage by'umunsi umwe byatumye atakaza ubusamuragwa. None munsi dufise abakristo bariko baratakaza agakiza muri kino gihe. Ho ni ikibazo gikomeye. Hari abariko batakaza Yesu kubera akamanyu k'umutsima, hari abahevye Imana kubera imikatse,
kubera akazi kagatuma uhemukira Kristo, kagatuma ukurira impuzu umugabo w'abandi. Hari abagore usanga bafite abagabo babiri, umwe wo mu nzu azwi n'undi wo mwibanga. Umugabo ugasanga afite abagore batanu, umwe wo mu nzu azwi n'abandi bane bo mwibanga. Uri kuraja he? Uri kuragana he? Nimba uri kurakora gutyo, nimba umeze uko, harageze ko wumira guca ufise. Niba Imana yaraguhaye urya mugore, bumbwa n'urya mugore Imana yaguhaye, bumbwa n'akarya kazi Imana yaguhaye, bumbwa n'abirya biharage uri kuraronka, bumbwa no kuryama kuri rya matera yawe ikubumbe. O masutarabaregibaya, irya shenge urimo rikubumbe. Abakristo benshi barananiwe kumira kuco bafise, barananiwe kumira kuri Kristo. Benshi bumiye ku madini, abandi bumira ku migambwe, abandi bumira ku bwoko, ariko ntabwo bumiye ku ijambo ry'Imana. Ikintu ukwiriye kumiraho ni ijambo ry'Imana, ikintu ukwiriye kuryamaho, ukwiriye kugenderaho ni ijambo ry'Imana. Arabumiye ku maprofesi, akumira ku ijambo ry'Imana. Bumiye ku maprofesi, no, ikintu cyambere ukwiriye kuryamaho, ukwiriye kugendana naco ni ijambo ry'Imana. Umira ku ijambo ry'Imana. Benshi barumiye ku migango yabo, abandi bumira ku bwoko. No munsi hari umuntu nigeze guhura nawe, arambwira ngo njewe ngo sengera Imana izanira umuntu wo mu bwoko bw'iwacu, ngo ngira ngo abari wazantwara, ngo abaguma baza bose, ngo nabo mu bwoko runaka navuze izina aguma hazaba. Sengera rero Imana izane ku muntu wo mu bwoko bw'iwacu, kubera pastor n'indonke umuntu atari mu bwoko bw'iwacu, iwacu ntibazamwemera. Na Mariya yanjye ntayo bakora. Umva nkubwire, nubwo batoyikora, nubwo batoyizamwo, wo tumukora Mariya yitabiwe n'abantu batatu, ariko yikoze mu muco w'ijambo ry'Imana. Akumira ku bwoko, ariko abantu baregido bari na masete. Sinzi iyo turiko turagana. Birivuga ngo muri Kristo Yesu twahinduwe umuntu umwe. Muri Kristo Yesu turi umubiri umwe. Ayo moko ava hehe? Kava mw'isi. Mwibuke ko mwe mutarabisi. Umira ku ijambo ry'Imana. Esau atakaje ubusa muragwa kubera ibiharage. Cyo turi kuranyumva kubera iPhone yatumye utakaza Kristo, kubera telefone, kubera igitenge byatumye utagaza Kristo, kubera mucopo bagusohokanyemo, kubera inkoko yatumye utakaza Kristo. Hari benshi barose indwara, batwaye indwara kubera gutabungana uko bari. Hari bamwe barose ibyago, abandi batakaza ibyo bafise. Mazoba regi bakaya ramando nde yasufa regi noske. Yesu we, hari umugabo yitwa Adamu yatangiye kubaho bwa mbere muri inosi. Ibaze Adamu yatakaje ibyo afise kubera kwahamira igiti Imana yari yamujije. Nutamenya agaciro k'ibyo ufise uzabitakaza. Kandi ndatahura impamvu Eva yatakaje ubuzima. Impamvu batakaje ubuzima ni kubera ko ntabwo bari biyizi, kubera Satani yababwiye ibyo bari, ariko kandi acagira kara n'ababesha kugira ngo abatakaze, abakure mu mwanya w'Imana. Menya ibyo ufise, numenye icyo ufise uzakirinda, uzakizigama. Hari ibibazo iby'abandi nibyo bifite agaciro gusumba ibyawe, kumva ibyawe nibyo bifite valeur gusumba ibyanaka. Hari ibibazo ngo umugore wa naka niwe mwiza cyane, ariko ushobora gusanga uwawe ariwe mwiza gusumba uriya. Hari ibibazo ngo nisambura runo rugo nkagenda kubakana n'undi muntu, wenda nzagira amahoro, ugasanga ahubwo ugiye ko niwo muriro waka. Hari ibibazo ngo niva muri no shengero agenda muri ririya, wenda bizakomera, kumbe hari ugiye ahubwo niho bagiye kuzimya burundu. Murakwiriye kugera ahantu mutumira ku madini, ariko mumira ku ijambo ry'Imana. Harabumiye kuba pasiteri wawe waramumiyeho, agukoresha ibintu biteye n'isoni, ariko wamumiyeho. Ni byiza kumira kuri Kristo gusumba kumira ku bantu. Imana iguha umugisha uri kurakurikirana kino kigwa. Ariko Yohana yandikiye ishengero aravuga ngo naho undi mutwaro mbikoreza atari uyu, ko mwumira guco mufise, ngo gushitsaho nzazira, ngo wirinde nihagire ngo ukunyaga igisibo cyawe. Satani arahari kandi n'umujura, arashobora gutwara icyo ufise mu gihe utakimenye. Menya agaciro kurya muntu muri kumwe akihari. Hari abantu benshi batakaje abantu b'agaciro mu buzima, bamenye ko ari ab'agaciro bamaze kubatakaza. Menya agaciro kurya muntu muri kumwe ari ku nzira yawe akihari, kubera ikintu utamenya agaciro kiwa
akihari, uzajya gukamenya yaramaze kwigendera, yaravuye mu buzima bwawe kandi uzicuza. Ni byiza kumenya agaciro kurya muri Imana yagusize imbere akihari. Menya agaciro k'ivy'Imana, menya agaciro karirya shengero, menya agaciro kurya mukozi Imana ariko aragufasha, menya agaciro kirya nshuti yawe iriko irasapoti, iriko irafasha ubuzima bwawe ikihari. Menya agaciro k'abavyeyi bawe bakureze, bakuvyaye bakihari. Menya agaciro kaziya nshuti zawe zikihari. Kubera iki? Ariko uzakamenya baramaze kwigendera, waramaze kubikura. Numara kumenya agaciro kawe, ubagumye ubagumbire. Imana ibaho umugisha. Mwumire kuco mufise, wumire kuco ufise. Muri iyo baratubwira uwitwa Naboti yumiye ku ruzabibu rwiwe, yari yararazwe, yemera gupfa ariko atarutakaje. Nawe otuma wemera gupfa. Mazora badegi bakaya. Nimba uno musi ijambo ry'Imana turivuga, nimba isezerano rishasha ririho ryatangujwe n'umwami wacu Yesu, ariko kandi Yesu Kristo yatanguje isezerano rishasha. Yarapfuye yongera arazuka, ubu ni muzima. Intumwa zose zagendanye nawe zose zarishwe kandi zishwe nabi. Umwe wenyene gusa Yohana niwe bavuga gashobora kuba yaratashe neza. Bamwe barababambye, abandi barabakurura ngo bakabakuraho urukoba, bakabasiga umunyu, abandi bakabashira ku mabuye kubera gusa base gutakaza Kristo. Abandi bakabacumita, abandi bakabateka mu mavuta, abandi nabo bakabakata ibice by'imibiri. Urihakana Yesu nawe wihakana ati nukuri sinamwihakana. No munsi dufise abantu batakurikiye Yesu kubera ijambo ry'Imana, bakurikiye ibintu vya Kristo. Ni byiza ukurikira Yesu, apana gukurikira ibintu vya Yesu. Kandi inshuti yanjye, nuronka Yesu uzaba urose ibintu vyiwe. Rero abantu benshi uzababona mw'itorero, araza afise ikibazo runaka kimaze gukemuka, abagiye gitinze kwishurwa, acavuga ngo uyu mupasiteri ndakeka atabushobozi afise, reka ngende kwa naka, niwe mbona akora ku bantu bakagwa, niwe mbona avugishwa cyane, niwe mbona asenga cyane, wenda niwe yonsengera bigahita bicamo neza. No, Imana ikorera ikintu mu mwanya wacu kandi ikayikorera mu gihe cyacu. Tekana, tuza, umira guca ufise, nutumira guca ufise uzagitakaza, uzakwisanga utakaje nico ufise. Rero birababaje rero kubona umukristo ariko aratakaza ubuzima kubera ibintu vyo mwisi. Kandi birivuga ngo vyakumarira iki? Ngo kivyo mwisi byose ugahomba ubuzima. Dufite abapasiteri bavuye ku Mana bakorana na Freemasoni, bakorana n'abapfumu. Dufite abandi bavuye ku Mana bagenda mwisi, isi yarabambaye, isi yarabafashe, yarababoshe. Ni inshuti yanjye uri kuranyumva, umira ku gakiza kawe, umira ku ijambo ry'Imana. Wotuma utakaza byose, agutakaza Yesu. Intumwa zigeze gutakaza Yesu, zisiga Yesu zigenda kuroba, zarabuze amafi. Ntugasige Yesu, nusiga Yesu mu buzima ntuzaroranirwa. Yesu afite agaciro gusumba izahabu, Yesu afite agaciro gusumba amazu n'imiduga, Yesu afite agaciro gusumba amamiliyaridi. Wihendwa n'imodoka ya V8, wihendwa na etaje, utakaze Yesu. Ibyo byose umuntu arapfa akabisiga. Gumbira ijambo ry'Imana, gumbira umwami wawe Yesu, witakaza Kristo kubera ibintu byo mwisi. Ibyo mwisi birahera kandi mwisi tuafise igihe gitoya. Warukwiye kwiyumvira ubuzima bw'inyuma ya buno buzima. Imana iguha umugisha. Birashoboka ko muri wewe wari waratakaje ibyo ufise. Ngiye ugusengera wowe utari warumiye ku byo ufise. Ngiye gusengera kugira ngo Imana yongere kugarurire ivyawe, kugira ngo Imana yongere gusubize mu nzira. Data, mu izina rya Yesu ndasenga umwene data hari ivyo yari afise utabimenya byatumye abitakaza. Ndamusengeye mwami Imana kugira ngo utumbereze ubuzima bwe, inzira ziyugaye kuri we Mana uzugurure, ibibashu bibohore, kiganza cyawe ciza Mana kibe kuri we. Murwanire kumuhana nijoro, imugwanye ubigwanye, muitsinzi muri byose. Mu izina rya Yesu mwe kumira ku gakiza kawe, mwe kumira guco bamuhana, mwe kumira guca afise, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane. Wibuke gukora subscribe cyangwa sabone, usangiza abandi rino jambo ry'Imana, ugire like cyangwa commentaire mu gihe ugize ikibazo. Imana iguhezagire cyane. Ugomba gusengerwa cyangwa ari ikibazo ugomba gutubaza, WhatsApp yacu ni +257 65 9 26 540. Mwarahizagiwe cyane, uri umugisha w'amahanga.